Ikaze kuri Juferg, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi ubikoze nta kintu wohomba. Nimba ubikoze rero ikaze, umuntu w'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitanu umuvyeyi uwo ari we wese canke umuntu bita umurezi yoha umwana wiwe nk'impano imbere yuko amuha amafaranga canke itunga mu buzima tubayemwo uno munsi canke mu buzima turiko turajamwo bwo muri kazoza. Kenshi ukunda gusanga abavyeyi tubita abarezi, ugasanga baduha ibintu indero canke ugasanga baraturera, umuntu akakurera bivanye n'ukuntu ashaka umwana we uko amera, ariko ugasanga hariho ibintu bimwe bimwe usanga batatubwira canke usanga bataduha nk'impano twebwe abana, ugasanga rimwe na rimwe umwana wawe afise ibindi bintu yakuye hanze kandi yagategerezwa kubikura iwawe. Cagihe uzona umwana yadukana ingeso canke yadukana indero wowe utanazi kandi wibaza yuko wariko urarera. Rero ngibi ibintu ukwiye guha umwana wawe nk'impano kugira ngo azobashe gushobora iyi si. Ikintu ca mbere ukwiye guha umwana wawe nk'umuvyeyi canke nk'umurezi ni ukumuha ikintu bita urukundo. Iki kintu abenshi bama bibaza yuko kuba waravyaye umwana canke kuba uri umurezi biba bihagije yuko umwana deja uba umukunda, mugabo hari igihe ushobora kuba umukunda umwana ariko ntubimwereke. Mu gihe rero utabimweretse, ibi bizomukorako niyo abandi bo hanze bamukunda. Kwa kundi usanga umuntu amaze gukura akagera mu myaka y'ubukure bw'abadolesa canke avuga ati ahuye n'umuntu akamwereka urukundo akaca avuga ati n'ubundi muhira ntibankunda canke muhira hari ukuntu batamfata neza, ugasanga nk'umukobwa ariko ahitamwo agasore bahuye ejo bundi kandi papa na mama we bari basanzwe bahari. Ariko mu gihe umwana wawe wamweretse urukundo arashobora guhura n'umuhungu bakavugana, mugabo ugasanga ivyiyumviro vyinshi biri kuri kote y'abavyeyi, akavuga ati jewe ibi abavyeyi batavyemeye sinshobora kubikora. Mu gihe utamweretse urukundo rero uwo muhungu ashobora kumukoresha ivyo yishakiye, avuga ati nakare muhira ntibankunda, nakare muhira bamfata ukuntu atari uko abavyeyi mutamukunze, ahubwo mwaramukunze ariko mutabimweretse. Rero nimba uri umuvyeyi, impano ya mbere ukwiye guha umwana wawe nk'umuvyeyi ni ukumuha urukundo, naho nyine ukarumuha ukabimwereka. Ikintu ca kabiri nk'umuvyeyi ukwiye guha umwana wawe, urakwiye kumuha ukuri kw'ibintu ingene bimeze. Akenshi uzosanga abana iyo bariko barakura hariho ibintu bagenda kwiga hanze canke ku bagenzi babo, ugasanga rimwe bagiye kuvyigira hanze bariko banabikorana nabi kubera yuko batazi ukuri kw'ibintu. Uri umupapa nyabaki udashobora gufata umwana wawe w'umuhungu ukamwicarika ukamubwira ukuri kw'ibintu ingene bimeze aha hanze, ariko ugasanga ivyo bintu ariko agenda kwibaza abandi bana bangana abo nyene nta makuru yizewe bafise, ugasanga vya bindi bagenda kubwirana hagati yabo bariko bagenda kubikora mu buryo butari bwo. Uri umumama nyabaki canke uri umumama yipfuza ko umwana wiwe ashika kure, mu gihe udashobora gufata umwana w'umukobwa umubwira ukuri udaciye ku ruhande. Abenshi abavyeyi baza yuko iyo babwiye abana babo ukuri usanga aca avuga ngo umwana ngo acaja mu buhumbu, umwana ashakora ibi n'ibi n'ibi, ariko naho utazobimubwira yashatse kubijamo azobijamo kandi azobijamo nabi kubera yuko atakuri yababwiye. Nimba ushaka umwana ko ashobora iyi si, mubwiza ukuri, mubwira ukuri kw'ibintu, mubwira ati aha hanze abantu bameze uku nawe ni witwara uku ibizogushikira n'ibi. Kumbure naho yojamwo akabijamwo abiza avuga ati yamara jewe ukuri naraguhawe. Iyi ni imwe mu mpano, ni imwe muri kado woha umwana wawe wo kumubwira ukuri kw'ibintu, kugira ngo n'igihe bizomushikira azovuga ati yamara jewe nari narabwiwe ukuri, nari narateguwe imbere yuko nkora ibi bintu, nari mbizi, akavyemanga. Ariko ntazokura avuga ngo hari ivyo abavyeyi batambwiye, usange ubuzima bwiwe bwose ariko atamakosa ku bavyeyi ngo ivyo batanyigishije canke ivyo batambwiye. Ikintu ca gatatu umuvyeyi akwiye guha umwana wiwe agakura amutegura ni ikintu bita imibereho. Aha sindiko ndavuga yuko imibereho yo kuvuga ngo ariko aramuha amafaranga canke oya. Aha ngira mvuge ikintu abavyeyi benshi usanga rimwe na rimwe abavyeyi birengagiza, bamwe na bamwe ugasanga ariruka yirirwa kurondera, yirirwa gukora ibi n'ibi, hanyuma agatahana rasyo umwana akamusanga muhira akamugaburira akamurihira ishure vyose bikagenda neza, ariko bakibagira yuko aha kw'isi ata umuntu afise garanti canke aha kw'isi ibintu bitaba bimeze kwa kundi. Wewe uri umuvyeyi wagute uri kurera umwana umutegura guhangana n'iyi si, ukaba ufise business cyangwa ukaba ufise ibintu ukora ibyo byose
mugabo ata munsi n'umwe urabwira umwana wawe ati ngo tujane urabe ingene nkora ibintu twate uradandaza naho ubudandaza ivyamwa naho ubudandaza ibiki mw'isoko canke naho uburi umurimyi utarafata umwana wawe kwera impuhwe uvuga ati uriko umugira impuhwe hagera sinomujana mw'ivyo bintu reka jewe umuvyeyi niruke ndondere kugira ngo abana banje babeho neza, ariko ugasanga ivyo ukora ntazi aho bitangurira ntazi aho biherera, ugasanga nyene ni wa mwana wo muhira papa yagiye kurondera yazanye twafunguye yampaye amahera iki yego nk'umuvyeyi bavyumvikana ntushaka ko umwana wawe aruha, ariko aha hari ikintu uriko uramwima kuko ejo canke hirya y'ejo urupfu rwo gutwara canke wogira ikibazo ugasanga wa mwana nta kintu na kimwe azi ntazi aho bihera ntazi aho bihereza. Nico gituma akunda kuvuga ngo uyu muntu ngo apfuye ngo canke umuvyeyi apfuye ngo itunga ryiwe rica rigenda, ariko ugasanga akenshi nuko umuvyeyi atateguye umwana wiwe canke ugasanga n'uwo mwana nawe kubera yuko ayo mahera ahabwa buri munsi nta nguvu afise zo kubwira umuvyeyi ati nanje shira muri ibi nanje shira muri ibi. Gute umuntu wowe uriko uramutegura ugasanga mu vyo ukora vyose nta kintu na kimwe azi. Iki kintu rero co gutanga imibereho ku bana suko uba umwasi ahubwo no kugira ngo umukuze akure azi ingene ibintu bikorwa ku buryo naho yokwisanga ahantu ari wenyene ashobora kubikora kandi akabaho. Ikintu ca kane umuvyeyi akwiye guha umwana wiwe nk'impano imbere yo kumuha amafaranga canke imbere yo kumuha ibisigi ni kumwigisha isi canke kumwigisha abisi. Abantu barahinduka kandi ibintu ntivyama biri nka kwa kundi, ivyo byose umuntu akabimenya. Uyu munsi umwana wawe ashobora kuba yubahwa, umwana wawe ashobora kuba amuvugisha kubera wowe umuvyeyi wewe ukiriho, naho wowe ushaje naho woba utagishoboye gukora ibintu mugabo uyu munsi barashobora kumugira impuhwe, uyu munsi barashobora kumva yuko bamukunze kubera wowe ukiriho. Ariko umunsi umwe gusa ni wapfa niwamara gupfa ukava ku isi ibyo vyama vyabaye uzosanga rwa rukunda bamukunda kubera ugihari usange uragiye umusize wenyene ukibaza ngo umusigiye abantu kumbe bace batangura kumurya. Rero irifo ko wigisha umwana wawe yuko aha ku isi ibintu bishobora guhinduka kandi aha ku isi ata bintu vyo kwizera 100% bihari, nta kwizera umuntu. Rero niba mutegura umwana wawe mw'ubu buryo bizotuma umwanya n'umwanya canke ico bice cyose ashobora kwigwanaho nk'umugabo, ariko niwaguma mushize ahantu uvuga ati jewe umwana wanje ndamubona ugasanga umufitiye impuhwe nyinshi zirenze ku buryo utomubwiza ukuri, yohava babara yohava afata ukutariko yohava niyumvira nabi. Ariko ukuri kw'iyisi canke kw'isi kwimeze igihe kizogera ivyo bintu bimushikire urashobora kumubwira uno munsi canke ukabimwereka uno munsi bikamubabaza, mugabo uko azogenda akura azosanga ivyo amubwira ukuri. Ndabizi ni benshi abavyeyi banyu bagiye bababwira ibintu mugabo mukiri bato babona ko umenga n'urwanko, ariko mumaze gukura mwababonye yuko ari realite canke mumaze guhura n'abantu benshi mw'aya mabarabara yo kurondera ubuzima mwarabonye yuko ico bavuga ari ukuri. Rero ikintu ukwiye guha impano umwana wawe imbere yuko uva ku isi canke imbere yuko mutandukana uwo mwigisha ku kintu cerekeye isi. Musi abantu bashobora kubaha umwana wawe kubera wewe, abantu bashobora gukorera icyiza umwana wawe kubera wewe, abantu bashobora kwitaho umwana wawe kubera wewe, ariko niwamara gupfa biriya byose bakoze bashobora kubiguza n'ubusa ugasanga mufata nabi. Uzoyibona akenshi uzosanga imiryango imeze neza mugabo umuvyeyi abavyeyi bamaze gupfa ugasanga abana bagiye kuba mu yindi famiye nyene mugabo yayisanzwe izinanye niyo famiye wamenga barakundana ariko bagatangura kubafata nabi, ariko ukiriho ntibabafata nabi. Iki rero nk'umuvyeyi uba ukwiye kucigisha umwana wawe. Ibi byose rero ni bimwe twita uburezi. Mu burezi haba harimo ibintu vyinshi, ariko ibi ni bimwe mu bintu bine nyamukuru ukwiye kuba umwana wawe nk'impano, ukwiye guha umwana wawe nk'uburezi. Twirengagije amashure, twirengagije amafaranga, twirengagije ibyo bindi bintu byose, ariko izi ni zimwe mu mpano canke ni zimwe mu mufatiro z'uburezi umuntu aba akwiye kwigisha umwana w'imbere yuko ahura n'iyi si, kubera yuko abenshi duhura n'ivyago tutateguwe ugasanga rimwe na rimwe turiko turihebura. Ariko iyo uhuye n'ibi bintu warateguwe nta kigutera ubwoba, uravuga ati ibi nari mbizi ko bizoshika, ibi nari mbizi ko bizoba, ahubwo reka nkomeze guhatana nk'umuntu w'umugabo. Nakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva Eloy Diouf kuri Diouf. Ciao, murakoze.